Ndasubiye kuba kaze nshuti banywanyi bacu kuri uyu mugoroba makuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru avugwa nga mu gihugu cacu Burundi ku mukuru w'igihugu nyenicubare General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uruhagarara rwagutse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ku isaha z'umugoroba. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira tujya tubashitse ko na makuru nanone ari buze kugaruka ku bihangange vy'inyegeje inyuma y'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi mu nyuma z'amajambo akomeye cyane President Evariste Ndayishimiye yarahejeje imisi itari mike ashikiriza ku gihugu kibanyi c'u Rwanda. Mbibutse yuko hamenyekanye amakuru avuga yuko niyo mbari yo bayishikenga mu gihugu c'u Burundi kari we nyene yo bariko arateza uruhagarara rukomeye cyane ruriko nanone rurahasiga abasirikari batari bakeye. Amakuru akomeye cyane dufise na amakuru turi buze kugaruka ko mu buryo bw'idonido mbahaye ikaze. Eka rero nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega baherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura nayo mwese muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu tubahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Mbaye ikaze rero kuri mwese muri ko murumviriza amakuru muri bihugu bibanyi tubahaye kaze muri aya makuru twabateguriye. Eka rero nsubire ndagukengurukira cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusomeka musi video urabandisha ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru avugwa nga mu gihugu cacu Burundi mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi kandi nanone akaba ari amakuru yo kwizegwa turonse mwibanga ntangere tujya tubashitseho kandi dutange umuco kubiyejeje imisi itari mike y'ibivugwa nga mu gihugu cacu Burundi. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru avugwa ku mugambo ukomeye cyane wo kugandagura President Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko rero bimenyekanye yuko abasirikari batari bakeye ngaha mu gisagara ca Gitega bariko baragandagurwa nyuma yuko rero bikekwa yuko General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakubace batazerenda kugarika yejeje imisi itari mike tibonekeza. Bivugwa yuko rero bo bari bonyene bikitse mu kizacu ku mukuru w'igihugu ari mu matati hagati n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivyo vyose rero bigaca bigerekwa kuri ico gihugu kibanyi c'u Rwanda no bahatswe nanone gutembagaza ubutegetsi umwaka wa 2015. Hamenyekanye rero yuko General Prime Niyongabo n'akarwi kiyo bishinze gutembagaza ubutegetsi nanone bikitse mu kiza cyuko biriko birakwiragizwa amakuru yuko rero niyo mbare yajeje kwishikira nga mu gihugu cacu Burundi bakaba bariko barakora ibintu bikomeye cyane ubwo nanone ku kibuga c'indege hadutse uruhagarara rukomeye cyane rushobora rero gukwega akarambara inacare cyane aho umwanya ku mwanya bivugwa yuko rero abasirikari baharungitswe gushikungu rero abahahora hatamenyekanye iyo bo babajanywe bikaba mu nyuma z'uko rero ivyo vyose vyakozwe na General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakubace batazeranda kugarika. Muze kunyemera rero aya makuru akomeye cyane tuyabashitse ko ariko igitangaje kurusha vyose nuko bibaye mu nyuma z'uko General Jules Ndihokubwayo akuwe nanone mu mabanga yo kugendana n'umukuru w'igihugu nyenicubare General Major Evariste Ndayishimiye. Turibuze rero kubabwira amakuru avugwa yuko inyubako y'umukuru w'igihugu gushika ubu ngubu rero yakikujwe n'abasirikari batari bakeye aho hatoragwe ibiziga bitatu vy'abasirikare bivugwa yuko rero bo babagandagwe n'abagenzi babo abandi bakemeza yuko rero gushika nguwe nabo nyene batazi ico kiriko kiraja mbere. Muze kunyemera rero tuze kuyagaruka ko ubwo nanone turibuze kwifashisha umwe mu basirikare akomeye cyane yahora agendanira umukuru w'igihugu nyenicubare General Major Evariste Ndayishimiye ariko akaba ari mu karuhuko k'izabukuru. Turibuze rero kumviriza nanone amakuru aduhereza nkuko nanone twagiranye ikiyago. Hari nibindi rero biriko birakwiragiza nga mu gihugu cacu Burundi bivugwa na cane mu butegetsi bwa Gitega mu ngambwe ku butegetsi wa CNDD-FDD. Turibuze rero kugaruka ku batavuga rumwe na politiki n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Rero turaza nanone kubashikiriza amakuru akomeye cyane avugwa nga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko imigambwe itandukanye iriko irahamagarira President Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho bivanye nuko CNDD-FDD yoyo ihejeje gusambuka. General Major Evariste Ndayishimiye nyene akaba yataziriwe yuko ari kizigenza wimbonera kure nayo makuru turaza kuyagaruka ko. Turuze rero kubabwira amakuru akomeye cyane avugwa yuko Denis Bucumi Nkurunziza yo bari muri uyo mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza intwaro
ya CNDD-FDD. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira n'amakuru ateye ubwoba tujya tuze kugaruka ko mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye asabwe n'abatari bakenda cyane abambasaderi baturuka nga mu gihugu cacu Burundi bakaja nanone kubandaniriza amabanga yabo mu bihugu vy'amakungu ya kure, aho bamenyesha Perezida Evariste Ndayishimiye rero yuko ikiringo ciwe co bagiheze mu nyuma z'uko n'ikiringo biboneka yuko kitarahera. Perezida Evariste Ndayishimiye muri aka gahina none gato biravugwa yuko ahuye n'ivyago bikomeye cyane yoba abonye nk'ico imbwa yaboneye ku mugezi, nkuko amasoko yacu mu bagendanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avyemeza. Ku nyubakwa y'umukuru w'igihugu biravugwa ko nanone yagabwe ko igitero gikomeye cyane, ariko nanone umutekano wiwe ukaba wongerejwe, bivugwa yuko rero amagara yiwe amerewe neza. Ariko rero ingingo nkuru turibuze kugarukaho nkuko tubibabwiye mfiyofunyo, aho nanone turibuze gutanga umuco kuri ivyo vyose biriko biravugwa nga mu gihugu cacu Burundi. Tuze kugaruka no ku mutekano ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, kandi dutanga umuco kuri ibi vyose, aho nanone n'isaha 11 turibuze kubashikiriza amakuru nkuko twabibateguriye. Mbaye ikaze rero, reka mukanya nyuma y'akakananga tuze kugaruka dutanga umuco kandi tubashitsa ko aya makuru mu buryo bw'ido nido bikamunyuma z'uko rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubataco arashikiriza ku magara y'umutambukanyi wiwe nyenicubahiro General Neva. Munyemerere rero tubigaruke ko Sebarundi rero yoba ageramiye mu nyuma z'uko rero abikitse mu kiza cuko nanone hari uruhagarara rukomeye cyane, icuka cibi ca kudeta n'ibindi bitandukanye vyari bihejeje imisi itari mike y'ibivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Munyemerere rero nyuma y'aka kananga tuze kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nari twabateguriye. Mbaye ikaze. Eka rero nsubire ndagukengurukije cyane inshuti munywanyi wacu, ndaguye mwiriwe canke mwaramutse, nsubire kugwa kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Nizere ko rero wayije gupyonda ijambo sabone. Eka nkuko twababwiye mfiyofunyo, amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane avugwa nga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye asabwe n'abatari bakeyi nanone kuvavanura n'ibi vyose ibikorwa bitandukanye vyo gufashanya n'umugwi wa none n'igisirikare ca FARDC hamwe rero n'umugwi ugwanya igihugu kibanye c'u Rwanda wa FDLR. Ayo makuru rero tukayakesha bimwe mu menyesha makuru bikomakomeye vyo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bitangaza yuko rero ho bari umugambi mubi cyane ku gihugu cacu Burundi bivanye n'ingingo ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yafata yo gukorana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi gushikungura rero no muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho nanone Alliance Fleuve Congo yarahiriye gutembagaza ubutegetsi bwo muri ico gihugu. Bikamenyeshwa yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari vyo nyene biriko biradushikira, aho umwanya ku mwanya nyuma y'ibigwanisho bikomeye cyane vyari vyavanywe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bigira ngo rero dufashanye mu bikorwa bitandukanye vyo kwikura ko umwasi. Mbibutse yuko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe mu nama aheruka kuremesha amenyesha yuko rero umwasi umwe rudende dufise nga mu gihugu c'u Burundi yoba ari igihugu kibanye c'u Rwanda. Bibutse yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo yagereza ico gihugu abatari bakeyi bavuga yuko rero ayo majambo adakwiye, bivanye nuko rero izo mpunzi zikenewe kugira ngo zitahukanwe nga mu gihugu c'u Burundi zigendera ku mategeko na cane y'isi yose agenga impunzi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero hakabamwo utwigoro twishi cyane na cyane biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko rero intwaro yiwe ya CNDD-FDD nanone intwaro ya Gahotoro kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko rero ibihiwe vyoba bihejeje nanone gushika aho umwasi ashaka. Bibaye mu nyuma z'uko rero ku munsi w'ejo ariho nyene humvikanaga amakuru yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarungitse ibiko binini kuri bibe hafi y'igihugu kibanje c'u Rwanda, aho nyene yiteguriye intambara, aho nanone ivyo biko binini bivugwa yuko rero biriko birava muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umwari wa M23 woba ubandanya nanone kuzibira inzira nanone wugarra inzira zitandukanye zo gucishamwo ivyo bigwanisho bikomeye cyane vyaturukaga mu gisagara ca Goma, nkuko amasoko yacu muri uyo muhari abitangaza. Uruhagarara rukomeye cyane rwabaye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, nubwo na nubu kubitarahera, aho abasirikare batari bakeyi barungitswe turibuze kubashikiriza ivy'umutekano waho uko wifashe. Bikaba mu nyuma z'uko rero amasanamu yagaragaje biboneka yuko rero umutekano wari wifashe nabi. Twagerageje rero kurondera umwe mu bari kuri ico kibuga c'indege kugira ngo atumenye
tubamenyeshe ivyerekeranye n'ibiriko rero birakwiragizwa kuri ayo makuru avuga yuko rero hoba nanone hajeje gufatirwa ingingo ikomeye cyane ishobora gutosekaza nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ukuri nukuhe mugabo ndakubwire ibi vyose biriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbibutse yuko rero ku munsi w'ejo abanuzi b'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bamubuza rero ibikorwa bitandukanye mu nyuma zuko akuye General Jules Ndihokubwayo yahora rero amugendanira bivanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye rero ivyiyumviro vyiwe birabonekamwo bwa bujanja n'ubuswahili nk'uko nyene yahora abishikiriza aho nyene bigiye kumukwegera akarambaraye. Mbibutse yuko rero na Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo umunyabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yaheruka kubwira Perezida Evariste Ndayishimiye yuko akwiye guhindura ingendo bivanye nuko ibigiye kumushikira ari ibintu bizokwegera umugambwe wose n'abanyagihugu bose akarambaraye mu nyuma zuko rero yafata ingingo ikomeye cyane yo gufashanya na mugenzi we w'igihugu ca Kongo nyene cubahiro Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru rero dufise arateye ubwo bamaze kunyemera vyose tuze kubikomoza ko kandi tuze gutanga umuco kuri aya makuru mu nyuma zuko rero twifashishije umwe mu basirikare bahora bagendanira umukuru w'igihugu gusa rero atashimye yuko tuvuga amazina yo kumvuza umutekano wiwe. Ndabibutse yuko twababwiye yuko rero ari mu karuhuko k'izabukuru mu nyuma zuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye biboneka yuko rero ibigiye kumushikira biteye ubwoba bivanye nuko rero operation yoba ihejeje kugenda nabi. Mbibutse yuko rero hari n'amahera yashizweko na Moise Katumbi nanone uwari mu kibanza c'abito mu matora muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bibanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagirizwe kuba yarafashije Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo mu bikorwa bitandukanye vyo kwiba amatora. Amakuru rero ni mu buryo bw'idonido vyose tukagenda tubibashitsa ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Tukiri ngaha reka rero dutangurire kuri iri jambo rikomeye cyane ryavuzwe n'umwe nanone mu bashinga ntaye bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi amenyesha yuko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye iyo bataziriye intwaro ya Gahotoro bivugwa yuko rero leta ya Gitega iri mu minwe nanone y'inkozi z'ikibi. Ivyo nanone bikavugwa n'abasirikari batandukanye bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye aho nyene abashigikiye na cyane yuko ubutegetsi bwiwe bwovanwa ko bashikiriza yuko rero leta ya Gitega iri mu maboko meza yahora nanone irimwo uko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye ataraja ku butegetsi ibintu vyari bimeze neza. Mbibutse yuko rero nubwo biruko Perezida Evariste Ndayishimiye rero ariko aragirizwa ivyo vyose ariko biboneka yuko rero ariko ararengana bivanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye dufatiye ku kungene umutekano n'ibindi vyari bihejeje imisi itari mikeyi biboneka nga mu gihugu cacu Burundi. Biboneka yuko nyene icubahiro Sebarundi ataco atakoze nga mu gihugu cacu Burundi nubwo nanone aboneka mu bikorwa bitandukanye kandi bidafise ico bizomarira abanyagihugu na cane nko gutoza abanyagihugu amahera kandi muri ibi bihe turimwo ari ibihe bitoroshe. Perezida Evariste Ndayishimiye rero bikaba vyarafatiyeho ingingo ikomeye cane yuko bamwe rero barongoye amashengero bakaba ariko baramusaba gusubiza amahera yatojwe abanyagihugu b'umucankuzo mu nanone mu bijanye no gutegura igikorane c'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mugabo ndakubwire ibi vyose bibaye mu nyuma zuko rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi bikekwa yuko nanone abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 aribo nyene baba biganukiye nga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma zuko rero bariko barasabwa igihugu kibanye c'u Rwanda nanone aho nanone cama gishikiriza yuko atantererano gitanga ku mugwi Red Tabara. None se Red Tabara niyo yoba yishikiye nga mu gihugu cacu Burundi General niyo mbari yoba ari wenyene yishikiye nga mu gihugu cacu Burundi cyangwa Rajab yoba ari we yishikiye? Amakuru rero dufise arateye ubwoba. Hari ibintu vyinshi mwagiye munyegezwa mwisana none zaheze ubwo nanone abamenyesha amakuru batandukanye basabaga abo mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ico batangaza kubijanye n'uruharagara rukomeye cyane rwibonekeje na cyane nanone ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Abo bamenyesha amakuru bo kuri radio n'imbonesha kuri vy'igihugu bariko barasaba yuko hocishwa ko ayo makuru kugira ngo rero abanyagihugu bamenye ingene ibintu vyifashe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariko itegeko ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu ryemeza yuko atabumenyesha makuru n'umwe arekuriwe gushikiriza inkuru mu nyuma zuko rero atamatoza yabanjwe gukorwa nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Shikubu rero hakaba hahinduwe ingendo kuvyahora bikorwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu bica vyumvikana yuko umwanya ku mwanya n'abamenyesha makuru bokora nk'ivyakorewe ku radio ya Europeya mu myaka yaheze ku mwaka wa 2015 ubwo nanone iyo radio yibonekezaga muri ico gikorwa gitandukanye cyo gutangaza
ibijanye n'ikudeta n'ibindi bitandukanye vyama biboneka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndababwira ukuri rero Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero biravugwa yuko abahanuzi biwe babandanye bamubwira kutagira nanone ico yibonekezamwo bivanye nuko umwanya ku mwanya agatwe kiwe karetagetedi n'abagahiga mu nyuma z'uko rero hashizwe ko n'amadolari atari makeyi kunyeshamba. Nanone bivugwa yuko rero yoba yarahawe Red Tabara n'abandi basirikare bakomakomeye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Abikekwa rero harimwo General Jules Ndihokubwayo ari nayo mvo nyamukuru Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaraciye amwigezayo mu nyuma z'uko rero amakuru nanone adushikira avuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yanse nanone guva mu gacerere avuge ivyo bitumye akura nanone uwahora amugendanira General Jules Ndihokubwayo mu mabanga, ahubwo agashaka umurungika mu makungu. Bikavugwa yuko rero yuko yoba ari politiki yari yateguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo yikize umwasi wiwe umwe kuri umwe uko amasoko yacu avyemeza. Mugabo rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi mubona yuko birashigikiwe n'abatari bakeyi boba abari hirya nino ku migane y'amakungu ya kure, bo bari nga mu gihugu cacu Burundi bakaba bashigikiye itembagazwa ry'ubutegetsi, bakaba badashigikiye yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyene icubahiro se Barundi yobandanya amabanga yiwe ajejwe. Mbibutse yuko rero gushika ubu reka dushimikire ku makuru akomeye cyane nanone yavuzwe nanone kuri Denis Bucumi Nkurunziza aho nyene biriko birakekwa yuko yoba ari muri uyo mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho biboneka yuko rero uruhagarara nanone rubaye mu nyuma z'uko mumenyesha amakuru y'iradio ya RPA nanone Bob Rugurika yaheruka gushikiriza amajambo akomeye cyane kubijanye rero n'urupfu rw'umuyisi Perezida Petero Nkurunziza. Mbibutse yuko rero Bob Rugurika ataragira ico ashikiriza, mbibutse yuko mu gihugu cacu Burundi twari tumerewe neza, nubwo nanone byari bipfukiranywe biboneka yuko ubutegetsi bwa Gitega budashira hanze amabanga yabo. Gusa gushika rero reka tubanze nanone dukengurukire uwo mumenyesha makuru Bob Rugurika wamenyesha yuko urupfu rw'umisi Perezida Petero Nkurunziza rwagizemwo uruhara rukomeye cyane n'abategetsi bakomakomeye bari bamwegereye na cane abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mbibutse yuko rero nibiriko birashikiranye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero ari navyo vyabonekaga. Nanone ubwo mukuru w'igihugu muhise Perezida Petero Nkurunziza yacekana bikamu nyuma z'uko rero Denis Bucumi Nkurunziza yoba yikitse mu kiza cuko ibi vyose biriko biraba, akaba rero yaratanguye guterera aka kagwi nanone kishinze gukura ko intwaro y'agahotoro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbibutse yuko rero mu gutanguza iradio nanone ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi vyaravuzwe yuko rero Denis Bucumi Nkurunziza ubwo yari kumwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaciye amushikiriza na cane mu kiyago bagiranye amajambo akomeye cyane na cane akora ku mutima agaragaza yuko Denis Bucumi Nkurunziza yagize agashavu nyuma yo kumenya amakuru avuga yuko rero umutambukanyi wiwe umuyise Perezida Petero Nkurunziza yagandaguwe n'abatari bakeye na cane harimwo nanone dossier izogaruka ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Aya makuru rero dufise arateye ubwoba kandi bibaye mu nyuma z'uko rero ibi vyose bigiye gukurikirwa n'uruhagarara ruteye ubwoba rugiye kwama ruboneka ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ese koko Denis Bucumi Nkurunziza yoba ari muri uyo mugambi ukomeye cyane wo gukurako intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye? Mu misi yaheze twarabashikirije inkuru zivuga yuko rero hari umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu, ariko abatari bakeye mwaciye mu bifata minerwe kandi mukavuga yuko rero ivyo vyose bwoba ari ububeshi. Ariko rero ubwo inkuru mbi ishitse ngaha mu gisagara ca Gitega bivugwa yuko rero habonetse uruhagarara, aho nanone bimwe mu bigwanisho bikomeye cyane biciye birungikwa ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Biboneka yuko rero General Prime Niyongabo yoba afise umugambi ukomeye cyane mu bicane, nubwo biboneka yuko biriko birashigwa kubagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Muze kunyemera rero tuze gutanga umuco muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV, aho nyene turi buze kugaruka ku kiyago gikomeye cyane cy'umumenyesha amakuru Bob Rugurika atanga umuco kuri ibi vyose biriko birakorerwa muri leta ya Gitega. Amakuru rero dufise yo kwizegwa, muze kunyemera tuyagaruka ko mu buryo bw'idonido kandi tuze gutanga umuco kuri ibi n'ibindi biriko vyamba bivugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ntimuje kure rero ibiganiro vyacu nakagaruka, turasavye Imana umuremyi itezurire Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko amagara yiwe ageramiwe. Abanyagihugu rero baje ku mavi kugira ngo rero batangure rero amasengesho nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yasenga, ubwo nanone abanyagihugu bari mu mubabaro ukomeye cyane nanone mu gatumba ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yaranezerewe n'abaryango biwe. Abanyagihugu rero
ntibashime kumwishura ahubwo nyene bobo batangaze gusengera Sebarundi kuko aragiramiwe. Ariko nanone yibuke rero iyo umuntu umubanyi wawe ageramiwe n'uyundi nanone aba agiye nanone gushikirwa. Bibutse yuko rero ubwo nanone abanyagihugu mu Gatumba ubwo bariko barakorora amosozi bivanye n'igitero kaminuza cari cagabwe gushika ubu rero kivugwa ko na cane n'abatari bake bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba afise uruhara rukomeye cane mu bijanye n'umutekano muke uriko wibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Mbibutse yuko atigeze aja guhoza abo banyagihugu bo mu Gatumba kugira ngo nanone bahore bivanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye nanone yama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Akaba rero yaratewe agashavu nuko abanyagihugu bagandaguwe bikaba mu nyuma zuko rero vyabonetse yuko nkuko yatanze nanone ibintu nk'akarorero bivugwa yuko rero atigeze nanone yishikira mu Gatumba kugira ngo abone nanone kandi ahumirize abanyagihugu batari bake bagizwe ko ingaruka n'ivyo vyose. Muze kunyemera rero tubigaruke ko abasenga musenge kuko ibigiye gushikira Perezida Evariste Ndayishimiye birateye ubwoba. Turi buze kugaruka no ku buhanuzi bukomeye cyane buriko buravugwa nga mu gihugu cacu Burundi. Amakuru rero ariko aradushikira